Ndabaramukije mwese banywanyi bacu nanabaha kaze muri rino sango ry'amakuru tugira tubashikirize amakuru yo kuri rino genekerezo ry'icenda z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Amakuru yacu agiye kugaruka ku ngingo irabana n'abafise amatongo mu gisagara ca Bujumbura. Hasohotse itegeko rikomeye cane kandi rinateye ubwoba abanyagihugu. Kuba mu gisagara ca Bujumbura ntabwo bigiye koroha kuko hamaze gusohoka itangazo rivuga ko abafise ibibanza muri ico gisagara bagiye kubinyagwa maze leta ikahubaka inyubakwa zigezweho. Turaza kubabwira ku itangazo ryamaze gusohoka ndetse tukaza no kubabwira vyinshi biriko biravugwa, ariko nanone bamwe mu bahinga canke abakurikiranira hafi ivy'ubutunzi ntibabona kumwe iyo ngingo irabana nuko abafise ibibanza mu gisagara ca Bujumbura bagiye kuvyakwa ndetse n'ayo matongo yabo ngo badashiramwo amazu agezweho ngo ivyo bibanza baravyakwa. Turaza kubigaruka ko tuze no kuraba ico Faustin Ndikumana n'umuhinga mu vy'ubutunzi aza kuvuga kuri iyo ngingo. Muraza kubikurikira. Woba ufise itongo mu gisagara ca Bujumbura uraza gukurikira no makuru umenye vyinshi cane ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa. Faustin Ndikumana ntabona kumwe n'umushikiranganji Dieudonné Dukundane ku bijanye n'itunganywa ry'amatongo yo mu gisagara ca Bujumbura. Ngiyo ingingo nyamukuru tugiye gushimikako muri ano makuru, ariko turaza no kumva ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Nimba utarafyonda kuri subscribe wobanza ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru canke amasoko yacu atuhaye amakuru mashasha uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Nizere ko wamaze gufyonda rero kuri sabone. Niba utarayifyondako kano n'akaryo keza usangize na bagenzi bawe kugira babashe kumenya vyinshi biba biriko biravugwa irya nino. Bati muri kuno kwezi k'umunani umuntu wese afise itongo mu gisagara ca Bujumbura azotanga ikirangamisi c'ingene urupangu rwiwe canke ikibanza yahawe agiye kucubaka mu buryo bukurikije amategeko canke bujanye n'igicapo c'igisagara ca Bujumbura. Ati muri kino kwezi k'umunani umuntu wese afise itongo mu gisagara ca Bujumbura azotanga ikirangamisi c'ingene urupangu rwiwe canke ikibanza yahawe agiye kucubaka mu buryo atabishoboye ngo ku buryo atabishoboye mu gice gihabwa ababishoboye. Iyi ngingo bamwe bati iyi ngingo ni y'agahotoro, abandi bati bagomba kutwirukana mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo mpejeje kukubwira ko bagiye gutangwa ikirangamisi canke se kwerekana uko abantu bagiye kubaka ivyo bibanza mu gisagara ca Bujumbura vyashikirijwe mu kiganiro umushikiranganji yagiraniye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kane z'ukwezi kwa munani 2023. Umushikiranganji Dieudonné Dukundane agira ati ubu tugiye guhagararira ibijanye no kugura canke kugurisha ibibanza mu gisagara. Abantu bose bafise imigambi yo guteza imbere igihugu nibo bagiye gushirwa imbere mu kuronswa ibibanza bijanye n'ivyo bikorwa bagiye gukora. Kubwiwe ngo ivyo kuvuga yuko ibibanza vy'i Bujumbura ngo kubwiwe rero ngo kuvuga ko ibibanza vy'i Bujumbura bizimvye canke se vyuzuye ngo tuje igihanga aho turima imiceri dutangure gukata ayandi matongo vyarahagaze. Ati ubu tugiye gusubira muri ibi bibanza vyose bitubatswe uko vyategerezwa, haba mu gisagara hagati, haba mu makaritsiye yo ku mpera z'igisagara, haba mu makaritsiye industriel n'ahandi, kugira ngo birya bibanza vyose bitariko birakoreshwa ico vyategerezwa gukora tubihe abanyamitahe, tubihe bene wacu bari hanze, abanyamahanga bipfuza gushinga imitahe mu Burundi kugira igihugu gitera imbere. Kukaba nkako hari imbona kazoza yerekana uko Uburundi bwoba busa muri 2040 2060. Umushikiranganji amenyesha ko ari abarundi ubwabo bategerezwa kuyikorera
ngo nico gituma dutangarije ababa mu gisagara ca Bujumbura nico gituma dutangarije ababa mu gisagara cane cane ca Bujumbura no mu bisagara vyo hagati mu gihugu ko tuzohashika yuko abantu bose bafise ibibanza duhereye aha muri komine ya Mukaza baza mu bushikiranganji mu gisata kijejwe ibisagara kugira ngo tubahe ishusho yuko igisagara kizoba cubatse mu myaka 16 iri imbere. Muri uku kwezi k'umunani umuntu wese afise itongo asabwa gutwara ikirangamisi c'ingene urupangu rwiwe canke ikibanza yahawe agiye kucubaka kugira ngo kizobe gisa nuko igisagara gitegerezwa gusa muri iyo myaka 16 iri imbere. Umushikiranganji aragabisha ati uwutazozana ikirangamisi tuzobona ko ataco ashoboye, turondere abashoboye kubaka ico kibanza, niko igihugu gitegerezwa gutera imbere. Twavuze yuko tuzohera muri Mukaza ariko no muri Muha muri Ntahangwa hariho naho nyene ukuntu igisagara bagicafye bivanye n'ingene igihugu kiriko kiratera imbere. Nibaze mu bushikiranganji rero tubereke ingene bategerezwa kubaka. Ngivyo ibigiye kuba mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu bato bato bafise amatongo mu gisagara ca Bujumbura boba bagiye kwigezwayo maze amatongo yabo agahabwa abanyamahanga bafise ubushobozi bwo kubaka. Benshi rero bariko baridoga kuri iyo ngingo yavuzwe n'uyo mushikiranganji. Mu gihugu hari ubukene butagira izina kandi abanyagihugu bato bato bafise amatongo mu gisagara ca Bujumbura ni benshi, ariko nanone abandi bakabona ko hari umukenyuro wa leta wo kugira abatunzi canke se abarwizatunga bari mu gihugu cane cane bari no mu bategetsi kuko aribo bafise ubushobozi bivanye n'amafaranga bagiye barakura mu butegetsi kuko benshi ngo nibo banyonora amatungo y'igihugu, nibo barya ibiturire, ngo bo bari bo bagiye kwigarurira igisagara ca Bujumbura. Benshi bati iyi ngingo ni y'agahotoro, ariko nanone kuvuga ko abo banyagihugu bagiye kugwa mu matongo yabo, ibibanza vyabo bigahabwa ababishoboye ngo abanyamahanga. Bamwe bavuga ko iyi ngingo rwose ije gusubiza inyuma abanyagihugu kandi ko ari ingingo y'akarenganyo kuba umuntu adafise ubushobozi bwo kubaka itongo ryiwe canke ikibanza ciwe, nta bivuze ko uwufise aza akamuhonyora uko avyiyumviriye. Kubirabana n'ivyo bivugwa, Faustin Ndikumana we ntabona kumwe n'umushikiranganji Dieudonné Dukundane ku bijanye n'itunganywa ry'amatongo yo mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe umushikiranganji mu vyo yajejwe harimwo inyubako, Dieudonné Dukundane aheruka gushikiriza mu ndwi iheze ko muri uku kwezi kwa Myandagaro 2023 kuzohera umuntu wese afise itongo mu gisagara ca Bujumbura yaratanze ikirangamisi c'ingene urupangu rwiwe canke ikibanza yahawe agiye kucubaka kugira ngo basanze atabishoboye gice gihabwa ababishoboye. Faustin Ndikumana we arongoye ishirahamwe Parsemu siko abibona. Umushikiranganji Dieudonné Dukundane avuga ko uwo mugambi uzobuje gushira mu ngiro imyiteguro y'imbonakazoza ya 2040. Faustin Ndikumana we abona ko Burundi buri mu bihe bigoye mu bijanye n'ubutunzi, ahubwo nyabona ko hariho ibindi bintu vyari bikenewe cane. Faustin Ndikumana akaba atanga akarorero ko icambere cihutirwa muri iki gihe ari uko leta yobanza kunagura igisata c'ubutunzi hama hagakurikira kubaka amabarabara yaba yo mu gihugu hagati canke ayo mu gisagara, ibiraro bikubakwa, ikibuga c'indege kigasubirwamwo, ibijanye n'amatara n'amazi bigasubirwamwo. Abaza ati none bagombe bahindura igisagara kandi kitagira amatara n'amazi, hakwiye gusubirwamwo ingene amatara n'amazi bitunganijwe kuko bimaze imyaka myinshi. Ibindi bibazo Parsemu yibaza ni bijanye n'ahageze ibikorwa vy'iyubakwa vy'ibikono bizobikwamwo ibitoro stock strategique. Agira ati ko ikibazo c'igitoro ariho gihagaze,
izo nyubako ko zitubakwa kandi arizo zihuta. Akaba rero abandanya yibutsa umushikiranganji ko hariho ahandi hantu leta yari yemeye ko hazokubakwa ariko gushika ubu hatarubakwa. Akaba atanga akarorero k'isoko nkuru ya Bujumbura rimaze imyaka 10 ihiye ariko gushika ubu ikaba itubakwa. Ahandi avuga hatarubakwa ni ahahoze FFB, ahari kuba akarere k'amahinguriro wa Rubondo mu Gatumba ndetse n'ahandi. Akabona rero nyabona ko hakwiye kurabwa neza ko intwari ibereye iba yashinze imizi. Igiturire no kwihagira amatungo ya leta bikahava kugira ngo ntihabe ivyo kwigereka ko amatungo ku buryo uca usanga n'ivyo bibanza bigiye kugurwa nabo nyene banyonyeje leta. Ibi rero bikaba hari ibintu biriko biravugwa ko cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi ababa mu gisagara ca Bujumbura bo bwose bakaba bafise ubwoba bwinshi ku vyoba bigiye kubashikira ko n'amatongo yabo agira anyagwe, kandi bikavugwa ko n'ubundi ayo matongo azonyagwa n'abifise, kandi abo nabo akaba ari abari muri leta. Tugaruke kuri rino tangazo canke ico Parisemu yavuze. Parisemu yavuze iti mushikiranganji mu vyajejwe harimwo inyubako za leta aheruka gushikiriza ko hagiye gushigwamwo uko igisagara ca Bujumbura gitunganijwe. Parisemu Burundi yagomba kugira ico ishikirije kuvyo umushikiranganji yatangaje. Parisemu Burundi irashigikiye cane ko habaho iterambere ry'igisagara, ariko Parisemu Burundi ibibonamwo agahaze. Turavye ibihe bigoye vy'ubutunzi igihugu kiriko kiracamwo, hariho ibindi bintu vyari bikenewe cane. Ica mbere, birasabwa ko itunga ry'igihugu ribanza rikaduga, igihugu kigasubira kugiranira imigenderanire myiza n'ababufasha, ivyo basaba bigakorwa maze Uburundi bugasubira kwizerwa, ikigega ca leta kigasubirana itoto. Ica kabiri co kwihuta, leta yobanza kubaka amabarabara yaba yo mu gihugu hagati canke yo mu gisagara, hakubakwa ibiraro, bikubakwa ikibuga c'indege kigasubirwamwo, ibijanye n'amatara n'amazi bigasubirwamwo. None bagombe bahindure igisagara kandi kitagira amatara n'amazi, hakwiye gusubirwamwo ingene amatara n'amazi bitunganijwe kuko bimaze imyaka myinshi. Ica gatatu cihuta cane ni ibijanye n'inyubako z'ahabikwa igitoro. Bigeze hehe ko ikibazo c'igitoro ariho gihagaze, ko izo nyubako zitubakwa kandi arizo zihuta? Uretse ivyo, hariho ahandi hantu leta yari yaremeye ko hazokubakwa mugabo hatarubakwa. Isoko ya Bujumbura ko haheze imyaka 10 ihiye ko itubakwa. Harya hahoze FFB ko none hamaze igihe kinini hatubakwa. Ahari kuba akarere k'amahinguriro wa Rubondo mu Gatumba, mbega bigeze hehe? Vyarahebwe. Hakwiye kurabwa neza ko intwari ibereye iba yashinze imizi. Igiturire no kwihagira amatungo ya leta bikahava kugira ngo ntihabe ivyo kwikwegera ko amatungo, ugaca usanga na vya bibanza bigiye kugurwa nabo nyene banyonyeje leta. Ikindi bakaraba ico mu mategeko avuga kugira ntihaze hagire abarenganywa. Dufatiye ku ntumbero leta yihaye ko Uburundi bwifashe muri 2040, hakwiye kubaho imbono yerekana ingene ubushikiranganji bwose ico gihe ivyo bujejwe vyo bavyifashe, hanyuma bagafatanya, kuko ubushikiranganji bumwe ntibwogira imbono yabwo bwonyene kandi bufise ico buhurirako n'ubundi bushikiranganji nk'ubwo kwiyunguruza. Bakwiye kugira imbono imwe, nivyo bahurirako bikaja ahabona kugira ngo iterambere turishikire twese hamwe. Ngivyo rero, ivy'igisagara ca Bujumbura ndetse n'itunganywa rishasha. Wewe uravuga iki? Ja muri commentaire maze yavuge uko bibona
ni inkuru itariko iravugwa ko rumwe kandi bamwe babona ko bishobora guteza akajagari mu gisagara ca Bujumbura. Mu kanya turaza tubaha n'izindi nkuru zigezweho ziriko ziravugwa irya